iwacu amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Nk'uko biri mu rwandiko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca yaraye asohoye, yagabishije abaduza ibiciro uko bishakiye, cane cane abacuruza ibinyobwa vy'ishirahamwe ya Braludi, isima hamwe n'isukari. Akaba yahamagariye abajejwe intwaro kuva kuri baburamatari gutanga ibihano ruhasha kuri mwene abo badandaza, kandi ngo bazohirahira bakagwanya iyo ngingo, ngo naho bakorera bashobora kuzokugarirwa. Umushikiranganji nyene Gervais Ndirakobuca ku munsi wa kabiri yarasiguye ko mu ntumbero yo kurwanya ubugizi bwa nabi, inkoho zirenga 40 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, izindi zo mu bwoko butandukanye, ibisasu ntezwantoke n'ibindi bigwanisho ngo vyarafashwe n'ubwo bushikiranganji arongoye, ndetse utugwi turenga 100 tw'inkozi z'ikibi turasamburwa. Nayo ku vyerekeye urudandazwa rwa magendo, rwamaze gufatwa ibitenge birenga 41,000, amasashe arenga 260,000, imifuko y'isukari irenga 200, ndetse n'ibindi. Kandi ngo abapolisi barenga 100 nibo maze kwitaba ubutungane kubera ivyaha bagirizwa, hamwe n'abantu bagirizwa ivyaha barenga 3,000 bakorewe amadosiye. Ivyo bikaba vyaranguwe n'ubwo bushikiranganji arongoye mu kiringo c'umwaka. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 14 Mukakaro, umushikiranganji w'ubudandaji Capitoline Niyonizigiye yahaye umubonano abaserukira ikigo c'abayapani JICA, aho baganiriye ku vyerekeye kuraba aho umugambi wo gusanura ikivuko ca Bujumbura ugeze. Kuri uyu wa kabiri, umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yagirishije inama indongozi zo mu makomine yo mu ntara ya Ruyigi. Zimwe mu ngorane izo ndongozi zashikirije uwo mukuru w'inama nkenguzamateka harimwo ngo ingeso yo kudindiza imanza ivanze no kunyegeza amadosiye y'imanza bikorwa na bamwe bamwe mu bacamanza. Nayo Emmanuel Sinzohagera yashikirije ko basavye umushikiranganji w'ubutungane gutunganya impinyanyuro z'amategeko ku buryo imanza zicibwa n'umucamanza umwe akaba ari we abazwa ibizoba bitagenze neza. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 14 Mukakaro, bido 17 yuzuye igitoro niyo yafatiwe ku mupaka w'Uburundi na Tanzania ku rubibe rwa Kabonga. Akaba yarari mu modoka ya Probox. Iyo modoka yaciye ijanwa gufungirwa mu ikambi y'abasirikare, nabo bakaba ari ab'Inyanzarake mu ntara ya Makamba. Ikigo ca OBR nico kizoca kigira amatohoza nyuma gifate ingingo. Mu ntara ya Ruyigi muri komine Butaganzwa, kugeza ku igenekerezo ya 12 Mukakaro, amatoni y'ibigori angana n'186 niyo yaramaze kwegeranywa muri wa mugambi wo kugurira umwimbu abanyagihugu. Mu ntara na komine ya Kayanza, aborozi bo ku musozi Gahahe barashima ko ibitungwa vy'inka baronkejwe n'umugambi Prodefi w'ikigega mpuzamakungu FIDA kijejwe guteza imbere uburimyi mu mwaka wa 2018, ngo vyatumye baronka ifumbire ihagije ibafasha kugwiza umwimbu na cane cane w'ibiterwa mbumbarugo. Adana Niyonsaba, umuyobozi w'ibiro bijejwe gukingira ibidukikije, uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara, aravyemeza, agahamagarira abo borozi gufata neza ivyo bitungwa kugira ngo n'abandi bashobore kubironka biciye mu kwororeranira.
Mu ntara ya Ngozi, abarimyi bo mu myongo 6 yo mu makomine ya Mwumba, Marangara na Nyamurenza bashize hamwe amahegitari 170 kugira ngo arimigwe rimwe, kandi bariko barahabwa umwavu n'imbuto zirobanuye bikwiranye umwe wese naho afise, nk'uko vyemezwa n'urongoye ibiro vy'intara bijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, Emile Kubwimana, bakabihabwa n'umugambi BAIFARB ukurikirana n'ivy'uburimyi muri iyo ntara. Kandi ngo nk'uko biboneka umwimbu uzokwiyongera muri iyo myonga gushika ku ncuro 3. Bamwe mu bashingamateka batowe mu ntara ya Cibitoke barasaba ko igiciro c'umuceri cashinzwe na leta coduzwa ku neza y'abanyagihugu, ngo kubera ko mu gihe wogugwa n'ikigo SIAP catsindiye isoko yo kuwugura hashobora kwaduka inzara kuko ngo cowujana mu zindi ntara. Ni nyuma yaho abarimyi b'ico gitegwa barimira i Nyakagunda ahora hegamiye ishirahamwe Rugo Farm bidoze ko bagiye guhomba mu gihe uwo muceri wogurwa ku giciro cashinzwe na leta, ngo kubera ko ifumbire yabazimvye kandi n'imbuto ngo zarabazimvye. Nayo uwurongoye ikigo kijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, Beatrice Nyabenda, avuga ko barimye mu matongo batijwe na leta, yongera ibaha ingurane y'ifumbire n'imbuto, ngo rero bategerezwa kwemera ibiciro leta yashinze. Buramatari w'intara ya Cibitoke nawe avuga ko atakizohinduka. Banki y'isi yose yaremeje amafaranga angana n'imiliyoni 80 z'amadolari y'abanyamerika, ni ukuvuga miliyaridi zirenga gato 150 z'amarundi, mu ntumbero nk'uko vyashikirijwe na Veronique Kabongo asanzwe yiserukira mu Burundi, ngo ni mu ntumbero yo gufasha mu mugambi ujanye no kuronsa ubuzi abakenyezi n'ugwaruka mu Burundi, aho n'impunzi zizofashwa muri uwo mugambi. Ubuzi 120 nibwo buzoboneka, harimwo 16,000 bwo mu mpunzi, kandi ngo mugambi uzoza gufasha mw'ishingwa rya Institut d'Informatique iri muri kaminuza y'u Burundi, ikazokorana n'ayandi makaminuza akomakomeye kw'isi. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 14 Mukakaro umwaka w'2021, umugwi ujejwe kurwanya ikiza ca COVID-19 urimwo abashikiranganji 3, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, umushikiranganji w'ikigega ca leta n'umushikiranganji wo gufatana mu nda, buguruye icese ikigo cagutse co gupima ico kiza. Aho ni ku rubibe rw'Uburundi na Tanzania, Ikobero muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga. Abo bashikiranganji baciye bagira ko batanga akarorero mu kwipimisha COVID-19 mu ntumbero yo guha akarorero abazokwitura ico kigo. Umushikiranganji w'ubutungane yagize urugendo mu ntara ya Bubanza kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 14 Mukakaro, akaba yafashe ingingo yo guhindurira abacamanza bakorera muri sentare y'intara ya Bubanza, aho ni muri komine Bubanza, iya Muyebe muri komine Musigati n'iya komine Gihanga, ngo hakazosigara abarongoye ayo masentare, ngo kuko bashigikiwe n'abanyagihugu bari bitavye iyo nama yari yahuje abanyagihugu, abajejwe intwaro muri iyo ntara n'abakora mu butungane. Yanasavye ko hoca haba amatohoza kuri abo bacamanza kugira nibaba bararenze amategeko mu manza baciye, bace bafatirwa ingingo yo kwirukanwa burundu mu rwego rw'ubutungane. Nawe buramatari w'iyo ntara yashikirije ko sentare zo mu iyo ntara zugarijwe n'ingorane nyinshi zituma zitarangura neza
igikorwa zashinzwe. Ivyo ngo bigatuma imanza zaciwe zidakurikizwa ku gihe, izindi zikarindira mu mwiherero, abitaba ubutungane ntibashikanwe kumvirizwa n'ibindi vyinshi. Inyuma yaho yaraheruka kugandagura umugore wiwe Cimpaye Generose amusanze mu kazu ka sugumwe akamucumita imbugita incuro 9, Marorerwa Ferdinand kuri wa gatatu yaciriwe umunyororo wo guherayo, kwakwa ubwenegihugu no kwakwa uburenganzira ku mitungo yose y'umuryango no kudasubira kuja aho yahora aba, n'indishi y'akababaro k'imiliyoni 30 y'amafaranga y'amarundi azohabwa abana n'umuryango w'umuhisi atayatanze, naho akazoca afungwa imyaka 150 yongere ayarihe. Igihe sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yamucira umunyororo, urwo rubanza rwakurikiranywe n'abantu benshi, rwari urubanza rw'ikibiriraho. Ibutsa ko vyabereye muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Mu ntara ya Bubanza ku munsi w'Imana, umupasiteri Hacimana Valentin ari kumwe n'abayoboke biwe bari mu cumba c'amasengesho bari kumwe n'umukenyezi azwi ku izina rya Emeline Niyokwizera yari yibungenze hageze ko yibaruka amahasa, banka kumutwara kwa muganga ngo hagomba haboneke ibitangaza. Nyuma uwo mukenyezi aribaruka ayo mahasa, ariko aca ahasiga ubuzima. Inyuma yaho isimbizo yanse gusohoka. Pasiteri n'abayoboke baciye bafatwa mu gitondo co kuri uyu wa mbere, bajanwa gufungwa ku gasho ka komisariya y'intara i Bubanza. Uwo muvyeyi nawe yaciye afubwa ku munsi wa mbere, nayo amahasa yavyaye yaciye ajanwa mw'irerero. Ni mu gihe nyina w'uwo muvyeyi yaciye atungwa nayo yameze. Tutandukire amakuru y'inkino. Umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba w'abatarashikana imyaka 23 wamaze gufata urugendo rubashikana mu gihugu ca Ethiopia ahazobera inkino za Sekafa. Abatarashikana imyaka 23, Uburundi bukaba buri muri pool ya kabiri buri kumwe n'igihugu kizokwakira inkino, Ethiopia na Eritrea. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.